leta yokora ibishoboka byose kugira ngo ishireho ikigega c'intega bizoza c'ibitoro, kubera mu bintu bituma ibintu biduga, ibintu bijanye n'ibitoro birimo mu kibazo gikomeye cyane. Mu madini nabone bafashe bumve ko ibintu bigumye uko biri, nk'uko umengo imvugo yogumiba uko yari iri, atakintu gishobora guhinduka, kubera isi ndimwa isa n'iyiguma yaga. Ikintu kijanye n'ibi byo kubaka, umuntu ugaca usanga afise parcelle y'ama are 30 40 50, yuko leta yofata itegeko, nkuko yofata itegeko yuko umuntu yovyara abana babiri canke batatu mu buzima bwiwe, ariko yofata itegeko yuko ata muntu yosubora kubaka inzu ajana hasi, bose bakubaka bajana hejuru en etage, kugira ngo ico naco nigishoboke. Nuko bo leta yofata ingingo yuko ata muntu numwe yosubira kuza kurondera kwibana wenyene, bobaho mu buryo bw'amavirage, abantu bose bakaja hamwe, ikaba umugambi w'igihugu kugira ngo igihugu gishobore kuronka aho abantu barima. Ibi bintu bijanye nuko ibidandazwa biva mu mahanga, usanga umengo nta kintu kimwe leta iriko irabikorako, ikora uburyo bwose bushoboka ku buryo ikura ko amatagisi, hanyuma ishireho n'umugambi wotuma ibidandazwa biva hanze biboneka kandi ku rugero rushimishije. Ikindwi twashikirije nuko mu bisagara twasanze bimwe bita schéma directeur atavyigeze bibaho, nizitwa zibaho nka mu gisagara ari schéma directeur ya kera, ku buryo usanga ibi bintu bijanye n'akanovera k'isi biherera muri Tanganyika no mu zindi nzuzi, kubera ata bintu vy'imiserege iciye ku misozi. Naho muhera ngahi Bujumbura murabona yuko ivu ryinshi ryo fashije giherukira muri Tanganyika kubera ivyo bibazo.